Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsody de Realite muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu nyigisho Rhapsody de Realite mushikirizwa na Irambonagire. Turi kuwa gatanu itariki 6 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Nkuko mubizi inyigisho zamazigizwe n'ibice bitatu. Igice ca mbere kigizwe n'ijambo ry'umunsi bijanye n'insiguro. Ijambo ry'umunsi ni icubahiro mu guca bugufi. Dushobora gusoma mu gitabo ca Yohana gice ca 12 umurongo wa 23. Yesu arabishura ati igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Rimwe na rimwe hari igihe tubwira abantu yuko Imana yabahaye icubahiro bagaca barindira kubona ibintu bigaragara nk'umuco w'izuba ukayangana ku mibiri yabo, ariko ivyo sivyo Bibiliya yigisha. Icubahiro c'Imana ntibacumva canke kiboneke mu bishobisho, ni ikintu tubona ku bwamwemu. Raba Yesu, Bibiliya itubwira muri Yohana 12 mu majambo y'ikigiriki ku bashaka kuyubaka na Bibiliya. Igihe bamubwira ko bari baje kumuraba, yarabonye ko cari ikimenyetso. Isaha y'agakiza ku bapagani canke abanyamahanga yari igeze. Ivyo bisigura kandi ko hari hegereje kwapfa. Yesu yishuye avuga, igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri ndabibabwire, iyo agatete k'ingano kataguye mw'ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene. Ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi, nkuko tubibona mu gitabo ca Yohana igice ca 12 duhere ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 24. Igihe Yesu yavuga igihe kirageze cyuko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe, Bibiliya ntaho ivuga igikorwa gitangaje cari kigomba kibe. Amajuru ntiyugurutse kandi nta nyamugigima yabaye. Mu gice gikurikira, mu gihe Yesu yari yicaranye n'abigishwa biwe mw'ijoro, Yuda yahagurutse bahejeje gufungura kandi aca arigira vyihuse. Yesu acavuga, noneho umwana w'umuntu arashimagijwe kandi Imana ishimagirijwe muri we, nkuko tubibona muri Yohana igice ca 13 umurongo wa 31. Bibiliya ntivuga ko habaye ugukayangana hose kubera ahawe ubwiza. Icubahiro ciwe cari mu guca bugufi kwiwe. Raba ico umwigisha yakoze, yaricishije bugufi cane ku bugombe bwa Data, aca avuga ngo ubu rero umwana w'umuntu ahawe ubwiza. Ni mu guca bugufi kwiwe kuri mwemu hari icubahiro. Uko mumucira bugufi niko icubahiro canyu kiduga. Uko mudaca bugufi niko icubahiro c'Imana mu buzima bwanyu kigabanuka. Rero nikiye wohitamwo gukora? Mumucire bugufi, shira mu ngiro ijambo kandi ukore igisabwa cyose na mwemu kiza kuri mwebwe, kandi muzoca muba canke mubona ukugaragara kw'icubahiro mu buzima bwanyu. Haleluya! Tuja mu gice ca kabiri c'isengesho. Data mwiza, ndagushimiye ku bw'icubahiro cawe ku buzima bwanje. Ndagushimiye akaryo n'imihezagiro yo kumenya icubahiro mw'iyi si yose gikomeye. Igihe nshira mu ngiro ijambo ryawe kandi nkakora igisabwa cyose na mwemu ndonka, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icare mwigisha. Turagukeje, ubu ncitse icare mwigisha. Hari ico baza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima ru Kristo, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze, naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.